nice ndeka nice kumva nambega ndazi kumva ndeka numvune basi kumva none Ariyo niba ko baradukurikira tuko dukora ibintu gibi imbere ya kamera eske uri kuvyakira gute nice ndeka nice kumva nambega urenbavze yo kutangunda rero Kunguvu rero mbufise undi basi pfumungiro wa kabiri okay ya favor ngira ndagukunda nanje nikindi kintu ndakubwiye nikindi kintu wabonye nje utangora kumwenyura imwenyura nani bisigura iki ku mutima wawe ati ni bogos nayo ni ahembega je from bogos nicika nimba dukorana ikiganiro ndareska kumuresha nubwo office umushire wawe nubwo office umushire wawe kamukunda gute nubwo ambwa ati je from sizo guhembukira birashika ukamuhembukira bela hanini vraiment nararavye vraiment niyo novuga ko ari umuntu wa mbere yani yanyitayeho sana iranyeretse ko nkunda nako tagize nako yagize akabinyereka yani mukunsohokana kugira gute kungira shopping vraiment nukuri ico kintu vraiment ico kintu kore narakimushimiye narakibonye vraiment bati bela nukuri nivyo kwijana canke nawe wankunze sa canke nawe wankunze vugisha ukuri STV, every story matters. Hello guys, hera bakunzi ba STV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Hama nkaba nonge kandi gushimira abantu mwanyizeye mukansabira mu makomanta yanyu mukagerageza kwerekana yuko nje gukora vyoba vyiza ndabashimiye cyane byimva mutima. Brony sawa and baby the gangster rapper aka the romantic boy aka the king of trap yeah uriteguye kwishura abafana bacu wugurutse kuvyo tugira tukubaje ndi tayari jewe nyama ndi tayari kandi n'indi miss nzo komandi tayari nubwo mzoba magaraje nzo komandi tayari N9 bera arakomeye arakomeye abakunzi ba STV mu misi heze twarigeze kubona interview wakoze wena bera muri ko murashwana sibyo muri ko murashwana yagufataye just undi mukobwa ariko muri no misi hakaba hagarutse ibindi vyerekana kuri kuramurondera eske nigiki wosigurira abafana kuri ivyo bintu kuko vyaducanganije cyabacanganyije kwanza icambere na mbere ngira mwararavye intango twarayibonye ko twari en couple kandi n'urukundo vraiment gwarugeza ahantu kandi niyo couple yacu yaravugishije abantu benshi sana nanda besh oya vraiment yaragerageje kuvugisha abantu kandi byaraboneye n'ikindi kintu yarateye n'ivurugu ko harira byose byarabaye yego hama ikintu dushaka udusigurire natwebwe ari cyo twashatse kabafana bamenya gute yo gufatana uwundi mukobwa sibyo ivyabaye ndibazura vyibuka n'abafana ndibaze baravyibuka baravyiga interview hama ubu kaburi kuramurondera nikiye kintu gitumye umurondera icambere na mbere ndaziko namukoshereje urumva kandi azi namuntu adakora amakosa nubwo office umushire wawe nubwo office umushire wawe kamukunda gute nubwo ambwa ati je vraiment sizo guhembukira birashika ukamuhembukira nanje nuko vyanshikiye urumva nanje nuko vyanshikiye nyene asanga nakoze amakosa nabizi ariko chabati ekasi nze kumusaba kigongwe kuko ko n'ikindi kintu no kunambruka yaranambrutse unito nakivugana urumva wowe vyarashitse urakosha ariko ukimukunda bera nico cyatumye ugenda kumusaba imbabazi yego hama mu diaspora waje je bugira mu ndemeke ibintu byinshi je nawe nta mu diaspora mfise uwo twari kumwe twarahebanye urumva ubu bera yaraguhevye nawe mu diaspora kandi waramuhevye utabeshe je namuhevye niwe yaguhevye niwe yamuhevye kandi ivyo bya diaspora mu diaspora nyene intubigaruka ko sana gusa nyene
Bella hanini vraiment nararavye vraiment niwe novuga ko ari wo muntu wa mbere yani yanyitayeho sana iranyeretse ko nkunda nako tagize nako yagize akabinyereka yani mu kunsohokana kugira gute kungira shopping vraiment nukuri ico kintu vraiment ico kintu kuri narakimushimiye narakibonye vraiment nabati Bella nukuri nivyo kwijana. Urumva waharuye ivyiza Bella yagukoreye ucubona umengo ntivyo kwijana none kweki urumva ntiwo muhebo gakundana nundi mu diaspora. Wapi je Bella vraiment ndamukunda. Bella je vraiment ndamukunda nubwo byagenda gute I don't know canke nawe wankunze. Sa canke nawe wankunze vugisha ukuri ko ndazi benshi undazi vugisha ukuri nawe wankunze mboga vyakuzanye kubivuga eri nanyo ya vraiment no wankunze vugisha ukuri je nabwo nukuri ntabwo nagukunze nabwo wankunze nabwo nagukunze juste gusa kwa gushaka ndagutoze nk'imi kandi mbashaka abafana bacu baryoherwa kuko niboguma babona induru zihari kandi ufite andi mashwa yo guhitamwe ani wendura yivuga aho wankunze mere vugisha ukuri wankunze wabuze ukuntu yivuga basi wagiza basi sinzi ukuntu wavuga yani igisantima kiracarimwe eri nanyo ya je ntabwo nagukunze oya reka kubishisha reka kubesha anda nubwo tweze gukora ikiganiro wacu bwira handi ati kuri handi dukunda gusabye je dukujye mutipe namukunze bakozi ba cameraman ndabesha uraje umukobwa yankunze ndabizi eri nice oya je ntabwo nagukunze tuvugisha ukuri rero je ntabwo nagukunze je tuko turakora ikiganiro kugira dushire ibintu mu muco Jiste byaragumye bizazanira abantu benshi rero twashaka twerekane ukuri kuvuyi wawe ariko nabwo nagukunze vraiment. Wandazi. Nikindi kintu ndakubwira. Nikindi kintu wabonye nje. Utangora kumwenyura. Yemwenyura nani bisigura iki? Ku mutima wawe waje ati ni Bogos nayo ni yahembega je vraiment Bogos nicika. Niba dukorana ikiganiro ndareska kumuresha. Nikindi kintu ndakubwira. Nikindi kintu wabonye nje utangora kumwenyura yemwenyura nani bisigura iki ku mutima wawe waje ati ni Bogos nayo ni yahembega je vraiment Bogos nicika niba dukorana ikiganiro ndareska kumuresha. Impamvu ya mbere yatumye dukorana nukugira ibintu bije mu muco ba ofete barakuze nk'umustar rero ibintu nivyoguma bimeruku biba bisabwa abafana nyene baronke ikintu kiri umuco ariko sinakurondeye vraiment bakora ngo ndagukora basi ndabigohinyuze nahogara yanje nahogara yawe rikwira vyibonekeza iki hogara yawe rikwira vyibonekeza waryohewe nikindi kintu waryohewe kintu wengeje nuko twaje hano tuje gukora sibyo ariko ukabuhinduye uvuga ngo urankungo ndagukunda jewe asinahinduye je from ndayibona je from mumve ndabwiye je na byinshi je from na byinshi ariko kibe ndazi nakara nakunera yaranyanse wenda ndabona nawe wanyikundiye okay iyo favor ngira ndagukunda nanje bakunzi ba TV ndibaza barara kintu byamaze guhinduka ariko ico sico canzanye sico cakuzanye oya okay basi je vraiment ndabizi sico cakuzanye muga nanje iyo favor iyo favor ndayiguhe nagukunze kanda nagukunze kandi ndazi nubu arano sinzi kunyuza kugenda ndazi nuwagira hariya emwe razi kubyumvira kandi uzonyishura ndabizi kandi nagukunda zakwishura nagukunda ega biribonekeza vraiment wankunze vugisha ukuri je ntabwo ndagukunda ari nice nanje ndagukunda rero oya je ntabwo ndagukunda nkunda oya je vraiment ubyafashe inzira vraiment ubyafashe inzira kandi umwanya biraba serious ndaca muri moto nuko bakunzi ba urabagado natangwa kuba serious cyo bibona urumva ube serious ku nwashaka kuza kuzomingo byirabire ube serious kubera kuntongoza toje gukora ikiganiro bica biyundira urumva hajemo ibyo gutongozanya yo
I think nacu uko mbona ndabona nashubaye kandi umva reka gutwenga none gasha ndire biranwengeje ukuri dushobora kuja gukora hama bigahindukira ukambwira ko nkunda kandi je nari nje gushaka dutomorera abakunzi ba STV n'abakunzi bawe tubabwira ukuri. Okay ndabona n'ikindi kintu ndabona yaba Dana vrema nagataye kameze bien cameraman nabwo kamera gushika kuva hasi gushika hejuru nukuri dana vrema nukuri mu ndabira vrema nk'uyu. Okay bakunzi ba STV mubona guteguye mu dukundanye bakunzi ba STV uyu twaje gukora kugira tubamenyesha ukuri kw'ibi bintu vyiwe ukuntu inkuru iri kigenda ikurikirana ndibaza ko murabikurikirana ariko nibaje ko tutari twaje mu bintu byo kuvuga ko nkunda cyangwa dukundana sibyo ndabizi mugananje nakunze from nukuri I don't know what to say. Hama bera nawe uri kugenda usaba imbabazi nawe nk'ubu iyi interview niyayibona dosha yifata gute ayifata gutari koje moi je m'en fiche gusa nuko essentiellement nuko nagukunze. Nice oya ahubwo wewe icyo nakubwira ko ari inzu ujya kwa bera kugira n'ubundi ntagucike kuko watanga uvuga ngo bera ndamukunda bivanye n'ivyo yankoreye sinomuheba sibyo ahubwo kugira ntagucike gico mbona no kugira inama genda ubandanye umusaba imbabazi kumbure ari gihe aje kwemerera nubwo tukomera muga waturacari wewe from nukuri nagukunze. ibintu vyakomeye none ko je nagukunda from nukuri nubwo butankunda basi from nkunda basi yani nzo kumbesha basi fumbesha skuta kunkunda basi mbufise yondi basi fumungira wa kabiri Tishobora kukubesha kandi sishobora no kugira wa kabiri cyangwa wenda kugira wa gatanu cyangwa wa nyuma gusa kimwe cyoco menya ko ntagukunda sibyo kandi ico rero naguhamagariye ko twokorana biherere ngaha kushi utangura ivyo rero je ndagiye urenbavze yo kutankunda rero Kunguvu rero Ega nuva ngavya Ndashaka kugukunda kandi nagukunda rero wanka wemera byaheze sawa rero umuntu utankunda burevya komeye numva na none waskumva nga nice ndaka nice waskumva na be kumva na Ndeka numvune waskumva na none sawa rero urashobora basikunda kura tugaheze ikigani ariho niba ko baradukurikirana tuko dukora ibintu gibi imbere ya kamera sike uri kuvyakira gute ndakora basi tuyage sibyo tuyage paka weme nacho ndakora tuyage paka wemeye uremeye cyane wemeye duheze interview hama turavuga kashani ivyo nibibaho bakunzi ba STV mwakoze cyane kudukurikirana aho muri hose mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyashama murabona yuko ikiganiro giheze hari turi mu bintu byinshi turi mu bintu byinshi hama mwakoze cyane kudukurikirana ciao naho butaha STV every story matters.